ikiganiro Hope Sport ngo mumaze kubyumva kuri Radio Volley Sport Jemeshi imisi yose ya mbere imisi ya gatatu n'imisi ya gatanu tubashikiriza byinshi twabateguriye kuri Nikoni Claude Kwizera kundi ruhande ndi kumwe na mugenzi wanje Khalid Mugisha ndaguhikaze kuri zino micro ku nshuro yindigira kabiri benshi bari basanze bakumva inyuma ya kamera akora umunsi uri imbere ya kamera ndaguhikaze. Murakoze cyane Claude. Nize kumeze neza Khalid. Ndashima Imana. Imana yindi curo nshitse kuri kamera. Abandi bahora banyumva ku izina bagiye kumbona. Dutijyana ibijyanye n'inkino. Yeah. Nuko reka tubahe ikaze mu tuba ku 94 n'ibice bitatu mu gisata cya Bujumbura 7 n'ibice 8 ngati mu gihugu. Mukatumiza kuri website akaburungu Radio Sport akaburungu org kwa twubiza kuri website kandi mwasha kutumiza mu kuri application Radio Garden amasa 40 Edo chimira chiza Innocent kadufasha amasanamu kuri Facebook ikibiraho tubipfuriza kubandanya mu heza kigwa. Ningingo imwe rudende tuge gucijya nino kuri bijana Ligue des Champions twabwiye ku munsi wa ko ari Special Wednesday with Champions League. Ni Champions League wanako bariko barakina urukino rw'indwi cyangwa se journée y'indwi ishiri ya nyuma hirya no hino twabonye ibyaraye bibaye ariko kandi n'umugwi wa FC Barcelona wakoze remontada idasanzwe gira Benfica hariya mu gisagara ca Lisbon. Ati nibyo kutangulia sio kufika mwabikoze. Ni Barcelona ihetswe na Robert Lewandowski, Rafinha babyifashemwo neza cyane gutyo baca itike ibaganisha mu gihe cy'umunani gishica nyuma nta bya barrage na n'ukundi wanda ni Liverpool abanyene babikoze neza inyuma yo guhana abitwa Les Dogs umugwi wa Lille. Ni Lille yari yabyifashemwo neza kandi biza kurangira umugwi wa Liverpool uronse uburenganzira ijana kujya gukina igihe cy'umunani gishica nyuma batenze gucana muri barrage. Ni imigwi ibiri ni FC Barcelona ni Liverpool bamaze kuronka itike amaguru yose bashira mu gihe cy'umunani gishica nyuma birumvikana mu gihe iyindi migwi tubabwira nka iza Arsenal, Aston Villa, Atalanta, iza Atletico Madrid, iza Brest n'izindi. Iyi ni migwi igiye kuba irondera itike uyu munsi kandi bigaragara ko iyi migwi niko ndababwira hagati y'igihe cy'umunani gishica nyuma batenze guca muri barrage hagati na y'inkino za barrage hose barafiseyo amahigwe. Aho byamenyekanye imigwi yabaye eliminated cyangwa se yasezerwe harimo umugwi wa Bologna, Etoile Rouge de Belgrade, iza Leipzig n'izindi turabicaka ijya nino hari tutubagena na Young Boys n'imigwi yamaze gusezerwa itazokina igice gikurikira. Aturabwira byinshi binyegeje muri Ligue des Champions y'uyu mwaka wa 2024 ushimwa 2025 abakinyi beko babyifatamo neza mu kubona igori. Turacije nino muri kahise ka Afrika Ligue des Champions musango ikiganiro Hope Sport. Aho Khalid Mugisha imbere ko duca muri Ligue des Champions twavuze ko tuza kwicimika ko cyane hari mu Burundi twobibutsa ni Destin iriho twaje kubona ibinyamakuru byinshi byagarutseko. Destin iriho twabonye yagiye muri Maroc yagiye mu mugwi wa Al Safal Association Sportive des Forces Armées. Yagiye yahora akinira Rukinzo yari meilleur buteur mu mwaka uheze ku bitsindo 22 agiye kugerageza muri Maroc. Vyiza umukinyi yokura aregenda. Ni Destin iriho tubona nyuma y'ira saison idasanzwe y'umwaka 2022 ishomwa 2023 ariko kandi tubona ko no mwaka birabona ko afise ibitsindo bishika mu ndwi. Na mwaka w'inkino wa 2024 ishomwa 2025 numwe mu bakinyi bakiri bato kandi bari bamariye runini mugwi wa Rukinzo ndetse ubona ko n'imigwi ya hano mu karere itanye kumuraba ijisho rimeze neza kuba agiye kugeragezwa hariya muri mugwi w'igisirikare hariya muri Maroc. Nizere ko bishobora kumwungira ikintu kidasanzwe na cyane ko tubona umupira w'amaguru
muri bino bihugu byo muri Afrika y'uburengero, turabiye muri CAF Champions League, tukaraba muri CAF Confederation n'ibikombe byose byatashe mu bihugu by'Abarabu mu mwaka uheze, haba muri Al Ahly cyangwa Sizi za Zamalek, n'imigwi tuvuze ibihugu bya Maroc, tukavuga ibihugu bya Algeria, tukavuga ibihugu bya ibihugu birimo umupira, ibihugu bimota umupira w'amaguru ngaha muri Afrika. iyi Al Safal agiye gukinira ishobora kuzomubera ikiraro cyo kuja muri Europe, canke ikamubera ikiraro cyo kuja mu yindi migwi ikomeye ngaha muri Afrika. Ni umugwi mu cicaro ca mbere, ni umugwi udahagaze nabi muri shampiyona, umugwi uyu Destemani iriho kuri match ya kinino azokina neza na hariya nta kugira dute, kandi agiye mu muguri mu kibanza kigira gatanu, kandi akaba ari umujere abona igori neza, si wa mujere uvuga ngo ari ageze imbere y'igori ngo ari buhushe arasinziriye. Ni umujere azi kiba cyamuzanye mu itere. Yego, ni Destemani iriho uri kurabona Hega Khalid, inyuma y'uko tuvuze ko gufata inzira ntaciye mu bihugu bibanyi, afashe direct hariya muri Maroc, kandi tubonye Maroc turabona ko hariho ubundi bumotse bw'umugabane wa Burayi. Yego, Destemani iriho n'umujere twari tuzi ko après yo kuba meilleur buteur ashaka guca agenda muri Tanzania, Rwanda, ariko n'umujere yashoboye kwikaruma aratekana, avuga ati je mfise iyo ndiko ndagana, ndiko ndaja. Yarazi yari karaja wewe azi nikimujanye, kandi ni intambwe ku gihugu, ni intambwe mu ntamba mu rugamba, tuzobona bamuhamagara. Ego, ariko kandi ni Destemani iriho, tuko turaba ku rundi ruhande n'uyu mukinyi nawe nyene ubona ko bari mu rugezo rumwe, Jean-Claude Girumugisha batazira Musauza, yerekeje muri Al Hilal Omdurman mu maboko meza ya Ibenge Florent. Tubona ariko abyifatamwe neza, ndetse aho two turabona abana bari bamushashaye, nako ndabona ibinyamakuru byo muri Tanzania byamplifia amakuru, urabona ko ari imvuzi zikomeye. Yagize success kororanirwa mu mugwi wo muri Sudan, urabona ko Destemani rero nawe mu nyuma ashobora kugira ibihe byiza hariya agahurumbirwa, cyangwa se mu mugwi wo muri Maroc akaba yogira ikindi tushi itandukanye, naho arashaka kumworohera cyane gose, cyane kuko Destin ntiyari umujere ubona mu mvune cyane. Destin yari umujere biboneka ko ari umujere akomeye, biboneka kujya kwa yagiye muri Al Hilal. Jean-Claude Girumugisha nawe nyine nta mvune nyinshi yagira, rero nawe nyine twomwitega cyane. Nuko biravuga ko agiye kugerageza, turindire turabe, ni gerageza rishobora kuzana ibyamwa byiza kuri no musore, ndetse tukabona ibyamwa bindi mu ntamba mu rugamba, ndetse n'imigwi ya hariya nk'uko turavuga mu bigo by'Abarabu rushobora kubona uyu mukinyi abandanya agira urundi rugendo, ndetse rushobora gutuma tumubona mu yindi shusho no mu yindi migabane. Nuko tumwifurize amahigwe mu rugendo rwiwe mu bijanye n'imikinire. Nuko turabandanya iganiro Hotspot, sinzi ko hari urutonde rw'abakinyi bafise ibitsindo byinshi mu cyiciro cya mbere. Tubibutsa abakunzi bacu n'inkino zizobandanya kuri journée igira 17 zizobigaruka ku munsi wa gatanu, inyuma ya journée ya mbere ndetse y'inkino zo gusubiza cyangwa se phase retour. Darcy Shimirimana afise 13B, ibitsindo 13, hagakurikira Edi Nibibona ibitsindo 9, Juma Ntibazonkiza ku bitsindo 8, Abdi Ineza ibitsindo 8,
aho Destemani iri hagiye afise ibitsindo ndwi Kwa Tambwe ari nawe nyene ibitsindo ndwi Shaban Kagayo ibitsindo ndwi Desire Iradukunda ibitsindo 6 Brunel Nyabli ibitsindo 6 Kasim Abdul Wahid ibitsindo 6 nuko ni ibijyana n'inkino z'umushishamo tuzogaragara ko muri weekend reka tukubitira hariya ku mugabane wa Burayi kumwe n'inkuru nyamukuru twabwiye ni Special Wednesday Champions League hariya aho ndabona ko yari amajoro adasanzwe ku mugabane wa Burayi. neza cyane mwamaze kubyumva n'indirimbo witwa n'umwanditsi w'umwongereza yitwa Tony Brighton mu 1992 indirimbo ayishira ko urundi rutoke indirimbo ivuga ikavuga byinshi mu mitima y'abakunze umupira w'amaguru ku mugabane itandukanye indirimbo iri kirasamirana abana bari biteza amajoro adasanzwe indirimbo ivuga ngo ce sont les meilleures équipes Seaside D. Albertsen, Manchaften, the main event. Face à les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, les champions. Une grande réunion, un grand événement sportif, l'événement principal. Ils sont les meilleurs, ils sont les meilleurs, ils sont les champions, les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, les champions. Die Meister, die Besten, les grandes équipes, des champions. Une grande réunion, un grand sportif. The main event bari bidasanzwe hirya no hino kwisero kandi cyane cyane ku bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Burayi. Urugendo rurerure ni forma shasha ya Ligue des Champions tubona imigwi tandukanye ikina umwe inkino umunani zine bakazikinira kumuhana izini bakazikinira away cyangwa se
ku kibuga kitari gwabo. N'igikombe ugitwaye abatwaye ibidasanzwe ndetse isi ikavuza impundu. Kuva mu 1955 cyitwa Coupe des clubs champions européens, kandi turabona ko ni igikombe gifise gikinwa n'imigwi itandukanye, kandi tubona ko umugwi wa Real Madrid wibitseko ibikombe 15, umukinnyi afise ibitsindo byinshi n'ubu meilleur buteur cyari Cristiano Ronaldo ku bitsindo 141. Umaze gutanga amapasi menshi muri kino gikombe n'ubu aracari Cristiano Ronaldo ashika amapasi 42, ndetse umaze kugaragara cyane no muri kino gikombe itavuguruzwa ni Cristiano Ronaldo amaze yakinye inkino 187. Ni palmarès ivuga amajambo menshi, nkuko twababwiye umugwi wa Real Madrid nibo tenant du titre, ariko kandi bafise ibikombe byinshi inyuma yo gutsinda umugwi wa Borussia Dortmund ibitsindo 2-0 hariya kuri Stade Wembley i Londres. Mwarabibonye ku mugaragarizo bariva, yari edition ya 69. Ngiye edition ya 70 iriko irakinwa, Edgar Iteriteka tuyica ijya nino. Kuva mu 1956 niho hakinwa finale ya mbere mu cyiswe Coupe des clubs champions. Real Madrid nyagira Stade Reims, urukino rwa mbere rwahuje abanya Espagne n'abafaransa. Icyo gihe Real Madrid itsinda Stade Reims ibitsindo 4-3. Turabona ko kuva mu 1956, 57, imyaka 5 ikurikirana Real Madrid barayoye ibikombe bya mbere. aho Claude tubonye Real Madrid kuva kera yamye bikora muri Champions League. Yego, kuva kera umva première edition yitwara batsinda Stade Breza, finale ya kabiri batsinze umugwi witwa Fiorentina 2-0. Urukino rwa gatatu, finale ya gatatu 58, Real Madrid yatsinze Mirase ku ma penalty 3-2. Finale ya kane batsinda Reims, ngiragarutse urumva ko Reims yari kaze icyo gihe mu 59. Real Madrid bwati twarabatsinze kuri finale ya mbere 56, n'ubu turabatsinda 2-0. Real Madrid itsinda Eintracht Frankfurt bitsindo 7-3. Ngi finale ya mbere yabaye mu bitsindo byinshi Real Madrid mu 59, nako mu 1960 batsinda Eintracht Frankfurt. Twaje kubona umugwi waje gukuraho iyo invisibilité ya Real Madrid, umugwi wa Benfica Lisbon watsinze FC Barcelona kuri final 1961 ibitsindo 3-2. Biboneka ko bwa buremere bwa Benfica Lisbon subweje twaye tubonye n'ubwa kera cyane ko Benfica Lisbon iri mu ma equipe nayo nyene ifise Champions League nyinshi yatwaye aho hambere, kandi yatitwara zibiri yikurikiranye na 63 ya na 62 batsinze Real Madrid ibitsindo 5-2. bisigura ko baciye batwara Ligue des Champions zibiri bikurikiranye atanumwe abakoreyemwo uyu mugwi wa Benfica Lisbon. Benfica Lisbon si ibintu ni ibintu byo mu mateka yabo, ni ibintu yakoze mbere yarayihatswe kubikorera kuri Barcelona. Turabika ko mu kanya tukiri muri ko kahise kurikirane kuva mu 1956. Ndiko ndabona imyaka y'1963 haraje icyo no kwita nka supremacy italienne. Abataliyano ngaba nabo nyene ngaba baragiye hejuru, imyaka 3 yakurikiranye nta numwe yabakoreyemwo. 1963 AC Milan itsinda Benfica Lisbon 2-1. 1964 Inter de Milan itsinda Real Madrid 3-1. 1965 Inter de Milan itsinda Benfica Lisbon. Quelle supremacy! Benfica Lisbon ngitakaje finale zibiri inyuma utwaye kombe bibiri.
abataliyano ngaba baraje bafashe imyaka 3 barayigaruririye. Tuza kubona 36 ngiye Real Madrid iragarutse itwaye ikomeye cyayo cya gatandatu itsinze umugwi wa Partizan Belgrade ibitsindo 2-1. 67 umugwi wa Celtic Glasgow muri kosi la Inter de Milan 2-1. Abongereza nabo bavuga ati reka natwe tuje. Kandi yariyo shampiyona ikomeye Premier League, n'ubu ni shampiyona ikomeye ariko ntitubabona muri Champions League. Ngaba 38 Manchester United irazira gitwara. Manchester United bakiri Manchester United ikiri Manchester United twumva aho hambere mu 68 ngaba baraje muri finale batsinze Benfica Lisbon. Iyi Benfica baza kuyibona ryari mu bihe nk'ibi. Benfica itsinzwe na Man United ku mapenalty 4-1. Man United itwaye igikombe cyayo cya mbere. AC Milan 69 iragega itwaye igikombe cyayo itsinze Ajax Amsterdam 4-1. imigwi rero imigwi yo muri Pays-Bas nayo iraje. Feyenoord yatwaye igikombe, Ajax iragitwaye inshuro 3 zikurikirana. Ajax 71, 72, 73 itwaye Ligue des Champions 3 zikurikirana. kandi turabona ko inshuro 2 batsinze imigwi yo mu Butaliyani cyane. Yari monti idasanzwe kuri no migwi ya Feyenoord, byari bihe bidasanzwe kuri no migwi ya Ajax d'Amsterdam gutwara bakoze ibidasanzwe 71, 72, 73. Ajax yakoze bitangaza. Umugwi w'Ubudagi ku nshuro ya mbere nabo baravuga ati sitwe twahera abadagi nabo babaraje. Sitwe twahera baca baraza nabo batwara 3. Bayern Munchen twara 74, 75, 76. Mu gihumbi kimwe cyenda 74, 75, 76 ni intebe y'inyegamo kuri Bayern Munchen. Baruhutse nabo nyine bavuze ati ewe Ajax d'Amsterdam mwarabikoze cyane mutwaza 3 ati mwicare mwige ubashikiriwe twibwe abadagi. Umugwi wa kabiri nawe wari kuriga Liverpool inyuma yuko Manchester United babikoze nabo baraje mu 77 urukino rw'abahuje muri finale na Borussia Mönchengladbach. Icyo gihe Borussia Mönchengladbach yari ikomeye cyo kimwe n'ubu hari imigwi yagiye irasubira inyuma cyane cyo kimwe n'ubu aho yahatswe gutaha mu Budagi nyene yakobakana na Borussia Mönchengladbach mu Budagi. Eko ndaraba nta migwi itigeze gukora ibitangaza. Saint-Etienne urabona ko yakinye finale mu 76 igikombe cya gatatu Bayern yatwaye yatsinze Saint-Etienne. Naho Marseille ivuga ngo ni ifise Champions League yonyene ego barayifise kuko barayitwaye nako Saint-Etienne nayo nyene mu myaka ya 76 nizirakiza yarahari 76 Saint-Etienne ikakina finale akene bwabuke. Liverpool batsinze 3-1. Liverpool bariyongeze batwara 2. haza umugwi iyindi monte yaciza kubongereza Nottingham Forest si ivyo kirakora muri no misi muri Premier League yahoze bikora no muri Champions League. Nottingham Forest 19 baratsinze final batsinze Malmo equipe ya Malmo hariya muri Sweden. Tinaho Malmo mwiwe kwigeze gina finale ya Champions League mu 79. Nottingham Forest twayikini ikombe gira kabiri itsinze Hamburg. Aho imigwi yo mu Budagi yari ikaze cyane icyo gihe. Hamburg Xabi Alonso yari bwavuke ngo azakomeze Bayer Leverkusen. Yaza kuba yarahari icyo gihe ubu tuba tuvuga ibindi. Liverpool iragarukira 81 baraje batsinze Real Madrid igitsindo kimwe kubusa muri final batwaye final igikombe gira gatatu. Aston Villa abongereza avuga ati turi hejuru batsinza Bayern Munchen kimwe kubusa mu 1982. 83 Hamburg abadagi
avuga ati dutsinze Juventus de Turin kimwe ku busa. Mu 90 we never walk alone, Liverpool ngiraje twayikombe cya kane batsinze nde AS Rome ku mapenalty nyuma kunganya kimwe kukindi. AS Rome kuva na mbere yanikomeye, ariko ubonye nitiko turabona ubukomezi bwayo no muri championa nta vyiri kirerekana byiza, akikirerekana byiza kandi 85 Juventus de Turin baravuga ati nawe naho byakabaye ni kera batwita la vieille dame. Reka twerekane ko turi la vieille dame. Baza gutsinda tenadi titre batsinda Liverpool gitsindo kimwe ku busa, ikombe ke bagitasha hariya mu gisagara Turin mu Butaliyani. Umugwi watangaje abantu mu 1986 Steaua Bucharest Rumani muri Rumani batsinda FC Barcelona ku mapenalty. Ngiye FC Barcelona kinye finale yayo ya mbere iratakaje ku mapenalty. Steaua Bucharest twari gikombe cyayo nuba bakaba kiryamanye, baracakiryamanye kandi naco gikombe cyabo batwaye mise cyanyuma. Rega umugwi ntaho tukibona, umugwi ntaho tukibona. Uno munsi no muri barrage baragwa kuvayo. FC Porto nga barrage bazana izindi nguvu aba imigwe muri Pays-Bas iragarutse. Porto itsinda Bayern Munchen 2-1. PSV Eindhoven iragarutse. Porto niyo muri Portugal. Niyo muri Portugal. Si muri Pays-Bas. Niko naona iyi PSV Eindhoven mu Pays-Bas iragarutse itsinze Benfica Lisbon. AC Milan ikombe cyo cya gatatu baragitwara batsinze Steaua Bucharest. Igaro gikomeye. AC Milan ibikombe bibiri bikurikiranye batwaye ikombe gira kane mu 90 batsinze Benfica Lisbon. 91 Étoile Rouge de Belgrade batsinze Olympique de Marseille. Zitanu kuri zitatu. Umugwi wa Étoile Rouge de Belgrade. Umugwi Étoile Rouge de Belgrade wamye ukomeye kuva na mbere n'ubu tukiwubona. Ariko baraye basezerewe turabigana ko muri baraye basezerewe muri no higarage no mwaka. Wagiye wose uzuragaruka. Tuvuma tuza turawibuka muri mind ko wigeze no gutwara Champions League. Barcelona ngabaraje mu gikombe cyabo cyambere mu 1992 batsinze umugwi wa Sampdoria Ubutaliyano gitsindo kimwe ku busa. Ubutaliyano bwamye buza muri Champions League. Ngiyi irabaye Ligue des Champions ya mbere yatashe mu Bufaransa. Ko ndavuga ko aha bariko barakina ibi niko ndababwira yari Coupe des Clubs des Champions Européens. Yari bwitwa UEFA Champions League. Yatewe kwitwa UEFA Champions League ryari muri 92 93. Marseille ikirazira gitwara bwa mbere. Marseille ibanitse amateka ageretse ku yandi. Ibitwaye UEFA Champions League ya mbere batsinze nde AC Milan. AC Milan ekipe ya mbere yatwaye UEFA Champions League nubi kiriho ni Olympique de Marseille mu Faransa. Ni Marseille tazibagira stade y'Munich ya Olympique Munich ari mu Budagi yababereye yabamote neza baha igikombe 93 igikombe kimwe rudene bagendera ko nubatse kwita kuri poitrine ndababwira Paris Saint-Germain ati turabasumba cyabasumba nta Champions League muri gya mutwara. Marseille 93 94 Milase iragitwaye itsinze Barcelone 4-0. Milase bibisi ikombe cyagira kangahe gatanu. CBC ikombe cyagira gatanu 95 acha umugwa muri Pays-Bas uragaruka Ajax. Ajax d'Amsterdam kiragaruka. Dukwa 95 Juventus itsinda Ajax. Twayikombe gira kabiri Borussia Dortmund. Twayikombe cyo champion mu 97 itsinda Juventus 3-1. Real Madrid twayikombe tsindwi itsinda Juventus 98. Manchester United ngira twayikombe cyo kabiri 99 batsinze Bayern Munchen. Umugwa Real Madrid ngiye bari ko ikombe cy'umunani mu mwaka wa 2000 batsinze Valence 3-0. Yari finale 100% umugwa imigwe muri Espagne. Ego mu mwaka wa 2001 Bayern Munchen itwa ikombe cyo cya kane batsinze Valence
Valence uba kwakinye finale zibiri bikurikiranye ariko kandi badashobora gutwara igikombe. barabura igikombe. Real Madrid igikombe cya 2002 batsinze Bayern Leverkusen, Bayern Leverkusen Montreal ya mbere. AC Milan igikombe cya 6 batsinda Juventus ku mapenalty 3-2 nyuma kumenya ubusa ku bundi. 2004 twaje kubona umugwi wa AS Monaco utsindwa na Porto ngitwa igikombe cya gira kabiri mu mateka ya Champions League. Aho twagiye kuba tubona Mourinho ari habonekera. Twagiye tubona the special one, mateka akomeye cyane kuri the special one. Mwaka 2004 batsinze Monaco bitsinda 3-0. Liverpool yakochwa na Didier Deschamps. Urukino rwa mbere narabye final mwaka 2005 Liverpool itsinda Milan ku mapenalty. Tubona Rafael Benitez atwara UEFA Champions League. Rafael Benitez ndiko ndabona bamuterura. Mwaka 2005 FC Barcelona ikombe cyagira kabiri. Mwaka 2006 mwaka warimo n'ikombe cy'isi, ikombe cyabereye mu Budagi gitwagwa n'abataliyano batsinze Ubufaransa. Barcelona itwaye ikombe cyaho cya mbere cya kabiri batsinze Arsenal 2-1. 2007 Milan iragarutse itwaye ikombe cy'indwi batsinda Liverpool 2-1. Turasa kuyibona Champions League. Manchester United ikombe cya gatatu baragarutse batsinze Chelsea. Nayo nyene nuko ntiturasubira kuyibona muri Champions League. Batsinze Chelsea ikombe cya gatatu. Barcelona 2009 Pepe Guardiola baha igikombe kwize igikombe cya gatatu batsinze Manchester United 2-0. Inter de Milan 2010 batsinze Bayern 2-0. FC Barcelona mwaka 2011 batwaye igikombe cyabo cya Ligue des Champions ngari cyo baheruka batsinze Manchester United 3-1. Mbako finali zibiri zose Barca sinze Manchester United yagumye izitwara. Mwaka 2012 mbona uwitwa Didier Drogba ikombe bahawe n'uwitwa Di Matteo umumenyereza yaravuye from nowhere aheze igikombe cyabo cya mbere umugwi wa Chelsea the Gunners na kumugwi wa the Blues batwaye igikombe batsinze Bayern Munchen irimo kumenya igitsindo kimwe ku kindi ku mapenalty 4-3. Mwaka 2013 Bayern Munchen itsinda Borussia Dortmund ari finale y'abadagi 100%. Mwaka 2014 Real Madrid kwa ikombe cyo gira 10 batsinda Atletico Madrid finale y'abanya Espagne 100%. 15 Barcelona itwaye ikindi gikombe urabona ko yatwaye igikombe kindi Juventus batsinze Juventus 3-1. Ikombe cyo cya gatanu nico baheruka iki nico baheruka 2015 kuyibona tu ico gihe twabonamo MCN. Ico gihe yari Messi, Suarez, Neymar yari ataki jana cyane. Kwa 16 twabonye Real Madrid itwaye ikombe cya 11 batsinze Atletico Madrid babarahuye ku inicuro ndetse igikombe cyabo. Twabonye Monti ikomeye cyane mu Rwanda Real Madrid ibikombe 3 bikurikirana 16, 17, 18 aho hose bari kumwe n'umumenyereza Zinedine Zidane bakwije ibikombe 13 mwaka wa 2018. Ngiyi Liverpool mwaka wa 2019 iragitwaye itsinze Tottenham Hotspur 2-0. Liverpool bayijyamitse ikombe cyo gira gatandatu. Bayern Munchen ikombe cyo cya gatandatu iragitwaye 2020 itsinze Paris Saint-Germain finale yabo ya mbere. Paris Saint-Germain batsindwa na Bayern Munchen 1-0. Mwaka 2021 uyu mugabo karamenyereza umugwi w'Ubwongereza Thomas Tuchel abahereje Chelsea igikombe cyabo kigira kabiri mu mateka batsinze Manchester City igitsindo 1-0. Real Madrid 2022 itsinda Liverpool igikombe cyabo kigira 14 babarakebitse ko bahuye na Liverpool yarabakubita. Mwaka 2023 umwaka w'inyenyeri ku mugwi wa Manchester City urugendo rwa rurerure batigira batwara igikombe cya Ligue des Champions batsinda Inter de Milan. Tubona rumugwi finale yabereye hariya Ataturk hariya muri Turkiya. Turamutse hariya Teddy Bimenyimana. Iyi finale ikayira abadushyikiza n'amakuru atandukanye. Manchester City itsinda Inter de Milan hariya igitsindo 1-0. Finale heruka yabereye hariya kuri Wembley. Real Madrid ikwije ibikombe byabo 15 batsinze Borussia Dortmund ibitsindo 2-0. Uyu mwaka niragira twari igikombe
ni forma nshasha cyangwa se intunganyo nshasha ya UEFA twabonye imigwi ijya hamwe ndetse ikina ikintu kimeze nka shampiyona aho mugumu ukina inkino 8 twari tumenyereye ko Champions League izihera mu mapule tubona isohotse mu mapule ariyo iza muri weekend de finale uwo mwaka mapule bayakuyeho. nuko ni yari journée y'indwi isira y'umunani yari kirakinwa ko turabwira ko ni Ligue des Champions tubona uno mwaka kuri forma nshasha igizwe n'imigwi 36 imigwi 36 aho buri mugwi wose uzokina inkino 8 zine muhiri zindi hanze imigwi yose ikaba imaze gukonsoma kiretse abazokina umunsi bagira kwize inkino indwi bazoba basigaje urukino rumwe tuje ku rukino rumwe kuri journée y'indwi ahari journée yabayemwo ibitangaza. Ku rukino rwa mbere twagiye kuba tubona Atalanta itsinda Sturm Graz. Atalanta twagiye kuba tubona uwo musore Lukman yandika amateka. Umusore Lukman ku mwaka uheze twaramubonye tuza tubona umukinnyi ameze neza aho iwe yanatwaye Ballon d'Or africain Lukman rero yarayanabikoze muri iri joro bari kumwe n'umubirigi yitwa Decatelayele agira umugwi wa Sturm Graz ati wamugwiwe ubu ntiharagera kurenga iki gice uyu mugwi ubu bwiwe ati imbere yo gukina journée ya nyuma y'umunani wamaze gusezererwa tibanza urindire twe tumaze igihe tubihiga turiko turanabikorera. Naje kubona uyu Matteo Retegui ari mu kazi ari mu bakinyi bahetse umugwi wa Atalanta ni umutaliyano akiri mu gusoke bw'ubutaliyano kandi yavukiye muri Argentine. Ni Matteo Retegui ubona ko yabyifashemo neza igitsindo cya mikota 12 kirabonetse. Baba Mario Ketele Lukman bigaruka ko yari itsinzi remereye cyane yatangura izindi nkino kuri journée y'indwi ya Ligue des Champions. Journée y'indwi ibitsindo byinshi cyane ibitsindo 5 ni byinshi. Twaje kubona abo twita babita Les Monégasques Monaco. Les Monégasques bakora akazi kadasanzwe ku munota w'umunani bari bahejeje urukino Claude. Naje unayemera cyamunaniye gukuramo iki gitsindo. Abakinyi biwe ntako batagize bakinye umupira uri hejuru cyane Claude. Aho bana barushije position 62%. Je kono uyu mugabo yitwa Wilfried Singo nako yamukariya mu nzovu za Cote d'Ivoire. Itsindo cya mbere ku munota w'umunani ushyira w'icenda kiba kirabonetse. Je kubona ibidasanzwe igufuri ikadena kuri aba Monégasques. Continent baraterekayo iyi uyu Watkins tumenyereye muri Premier League atashoboye kurengana amakontinere. Naje kubona Unai Emery cyase umenyereza wa Aston Villa ntacyo atakwiye abakinyi biwe ntacyo atabahereje nk'umufungo ati genda mu utange mu kibuga. Ariko witwa Adi Huta umenyereza wa Monaco nawe yari yabwiye abandi bakinyi ba Monaco cyangwa se ba Monégasques ati umuguti ko turahwana aho turawuzi. Numugwi wagize ishusho nziza muri Ligue des Champions y'umwaka wa Aston Villa ariko kandi ufise n'ishusho nziza muri Premier League. Twibuke no mu mwaka uheze niwo wankiye Arsenal gutwara igikombe. Niwo wakubize wanganije na Arsenal bituma idatwara igikombe. Abahungu ba Monaco nabo baca baraza bakora kontinere
barugara umuntu ari kapiteni wa Aston Villa ari Emiliano Martinez. niwe amaze iminsi afata iyo kapiteni. Uyu mugabo kugira umutsinde turabona mu gikombe cy'isi biragoye muri Argentine kugira umutsinde biragoye. ariko witwa Wilfried Singo yavuze ati ku munota w'umunani wonyene ntakwakwa ni Jackie kare byongora ati igitsino cya mbere kirakwiriye kugira ngo kiduhe ikindi cyizere. Uno munsi turabona Monaco naho june ya nyuma botsindwa bamaze kuronga uburenganzira bwa barrage, baraja muri barrage. Si Monaco turi bubone yuko itari buhavura ija gukina Champions League, izoja 8e de finale soit ija 8e de finale cyangwa ikine barrage. aho ni Monaco ifise n'umwataka mwiza, ariko umwataka vyaye mwanki no muri iri joro. Reka tujye hariya kwa Diego Simeone. nimba Diego Simeone umunsi yararanye costume ntabyo nzi, nimvongereranye ariko kandi ryari joro risa neza hariya ku Riyadh Metropolitano, aho twabonye Julian Alvarez ashamo double imeze neza. Bintu tumenyereye kuri ubu mukoca wabo Diego Simeone. tumenyereye ari umuntu azibira cyane, ariko muri iri joro yavuze ati uyu Xabi Alonso naho tuzi atake yiwe ikomeye cyane, ati ntari buze kumpagarika. N'urukino niko ndaraba naho ntashoboye kurumara rwose. Wabona ko Atletico Madrid inyuma yaho hagati y'igihe cya mbere tubonye witwa Pablo Barrios ikarita tukura, ni Xabi Alonso, ni Bayer Leverkusen yabaye modern motivation yatumye tubona umutwe w'iterabwoba, tubona umutwe udasanzwe witwa Piero Hincapié ashyiramo igitsindo gutyo gihita kurangira umugwa Bayer Leverkusen uyoboye aho n'ubu Piero yahavuye aronka carton rouge ku munota wa 76 kuri jaune zibiri yarahawe ikosa yarakoze. kubona Julian Alvarez ku munota 52 ndetse no ku munota 90 ku mpira yarahawe na Angel Correa ibitsindo bibiri. bivuze ngo uyu mugwi wa Atletico Madrid akazi karakozwe, swat barakina 8e de finale bivaye n'urukino rwa nyuma, swat bakine barrage. ariko akana kazi kadasanzwe. iyi Atletico Madrid yarayikinye umupira tutari tuyizi ko Atletico Madrid nitwe tuyizi muri je yo kwataka cyane. Subwa mbere babikoze nuko urukino bakinnye na Paris Saint-Germain ya Parc des Princes naho nyine barayitsindi Atletico Madrid gutsinda Paris Saint-Germain. Icyo gihe byagaga ko umugwa wa Atletico Madrid wari mu bihe bidasa neza, wari warushijwe cyane. Iyi ni Atletico Madrid twabonye muri La Liga yari yaje gutsinda Leganés kimwe ku busa. Ariko tuza kubona Atletico iraje bikoze muri Champions League, tarayikoze muri La Liga, izi bikora muri Champions League. Ni imbere y'uko urukino ruba hagati ya Atletico Madrid na Bayer Leverkusen. Muganiro n'abanditsi bamenyesha makuru umenyereza wa Bayer Leverkusen Xabi Alonso imbere y'ibinyamakuru yabagira utundi tuntu tw'iwabo, biravugwa ko uri shushu w'abakunzi ba Real Madrid, ati ubwonko bwawe bwoba ko buragana kumenyereza umugwi wa Real Madrid, ati kazuza kawe kahave kameze gute mwuba wa Xabi Alonso. Nisha amajambo akomeye. Xabi Alonso nisha amajambo akomeye, tubona ko ari Xabi Alonso ndetse kuva mu mwaka wa 2009 ndetse shira mu mwaka wa 2015 arazi cyari cyo Real Madrid, yakinira Real Madrid nk'umujere ndetse hagati yaratwaye yari mu mugwa Ligue des Champions mu mwaka wa 2014 batsinda Atletico Madrid. ari no muri irya ndirimbo basohoye, ari no mu ndirimbo basohoye
kijya gihe yavuze ati ndatekanye menyesha amakuru jewe aho ndatekanye ngo niyumvira ko urukino rwo ku munsi wa kabiri rugiye guhuza na Atletico Madrid nibwo runyerekeye ariko mfise imigenderanire lien zimeze neza hagati ya Jena na Real Madrid cyane atomba kuri umunyamadi cyo mushaka aho uyu Carlo Ancelotti akaramuka asezerewe muri Champions League sinkekeranya ko ari bugume muri Real Madrid icyo mbona cyo bazohavura bamwereka umuryango usohoka kuko nti Real Madrid si equipe itakaza ibikombe yamaze gutakaza Super Cup ata i Champions League munaniye arataha kandi aracari wa mbere muri La Liga aracari wa mbere ariko Real igikombe bakonta ni Champions League. Xabi Alonso nyuma yo kuva ko afite imigenderanire myiza na Real Madrid kandi igisagara ca Madrid ni cyamwakiriye neza yatsinzwe na Atletico Madrid reka turinde kazoza kiwe hari izindi nkino zako ziraba urukino rwagiye gukurikira urwo rukino rwaraye rwanditse amateka quel match nyamakuru byaritse ngo la folle remontada di Barça face au Benfica de Lisbonne. La folle remontada di Barça. Iyi ni remontada y'ubusatsi. Remontada sigabwenge. Remontada nka remontada. Modern remontada. Uribuka remontada yabaye Claude Barça yakoreye Paris Saint-Germain. Ni nk'ibaraye bakoze. Jewe nagiye kuryama. Usiga umugwi wa FC Barcelona umaze kuvudukwa ibitsina bitatu kuri ki kuvudukwa 3-1 gushishurwa 3-1 gati iyi score tweka tuyandike ko umugwi wa Barcelona waje kuvudukwa bitatu kuri kimwe atereka nimbe ndabyandika byimfata kibanza ati urugendo rurasa neza kuri Hansi Flick rurabandanya hari umugabo nagiye kuryama mbona amaze gushyiramo hat-trick yamuka mu Bugiriki izina bajyanditse ahantu abantu benshi uwo mujere sinibaza ko ari bugume muri Portugal izina bajyanditse ahantu benshi ni umugabo w'imyaka 40 yitwa Vangelis Pavlidis Mugiriki mu migwi itandukanye itazwi za Zarzekmar Liganos aracana muri Eredivisie muri Pays-Bas aridandaje muri iyi ni visibility ikomeye cyane k'uyu mugabo Pavlidis utsinda gushira mu bitsinda bitatu kandi utsinze umugwi nka Barcelona tubona wari ufise abakinyi bakomeye sinzi igituma Hansi Flick atagiye kumuhobera ngo amubwira ati uguwe neza ati wari waheje kunkora mu G atuguwe neza mu mwami ga Pavlidis igitsina ca mbere ca Pavlidis kirabonetse ku munota wa kabiri gusa ariko iyi Barcelona ku munota wa kabiri bari igitsinda ku munota wa 13 Lewandowski acara kigombora uyu Pavlidis abayababonye avuga ati ntibereye ngaho reka ndabahushire bindi bibiri ati wowe wa mukartier uri kuhagarara nabi reka ndakwerekeye ukuri kuhagarara nabi abaramwongeye ku munota 22 33 bitatu kuri kimwe Rafinha ngo waraje bagiye kuruhuka bakubiswe kandi urakoze ukanyibutsa Barcelona ye kuruhuka yasinzwe bitatu kuri kimwe batsinzwe Ivesiere yari imeze gute uri kubaza nco gicapo mu karuhuko ico Hansi Flick yoba yabwiye abakinyi biwe muri Vestiaire ati mwe muri bako twaje gukina no kino turaba kabiri nyuma Liverpool murazi kwiyari cyane ibyo muko murakira ni football cyane muko muratamba amapiano urukino inyuma y'iminota 14 gusa Rafinha ari umujere
uyu Hansi Flick yahaye icyizere abantu batabibona, abantu bavuga ati Rafinha nagende, ariko Rafinha niwe ariko aramukura. Rafinha wo kuri Xavi Hernandez aratandukanye na Rafinha wo kuri Hansi Flick cyane gose, cyane gose cyane. uno munsi urabona ko yamaze kumuremamwo mu bwonko ko ashobora kuba imashini irema ibitsindo mu rwa FC Barcelona. Nivyo twari twaranabonye no muri Bayern Hansi Flick agikina akiri umumenyerezayo, aho tutari tuzi Nyabri uwariwe. Ego kijya gihe twarabonye Nyabri uwariwe aza kubita FC Barcelona, aho uyu Hansi Flick akinisha abajere ku maeriye, abakeneye abajere biruka, baba barindiriye Lewandowski baba barindiriye hariya. Ubu rero kuri Hansi Flick ku iduga rya Rafinha ni wo mukino wiwe yaje yisanga mu mukino Hansi Flick akinisha. Hansi Flick abakeneye baba eriye biruka cyane, baba eriye bafise moteur munda. Ariko ko ndibaza inyuma makora amazi imisi avugwa kuri Ronaldo Araujo ko ashobora gukoreka imiryango ngiyi. Rafinha araje kugira agabanye rya deni ry'ibitsindo, Araujo nawe aje aritsinze. Araujo acavuga ati reka iyi Benfica ndayo inyuma y'iminota ine nimba ngo biki ngo nasiga yandi amagogwa ntasiga yandi ariko aronderwa kwirukanwa. Ariko urabona ko Ronaldo Araujo ku mota 70 imyibaye 4 kuri 2, ariko ibitsindo bitatu byari bibikiwe. Lewandowski ku mota 88, Lewandowski yagize yorohewe n'amapenalty, penalty zibiri zose arazinjira. Eric Garcia kubera na Rodri na Pedri. Pedri nako Rafinha araja koza kazi. Ferran Torres mu mupira mwiza ku mota wa nyuma, aho wari umupira kuri speed tuzi ya Rafinha. Ikinyamakuru L'Equipe kiba kerose uburenganzira bwo kwandika titre nasomye ngo la folle remontada di Barça face au Benfica de Lisbonne. Kuri speed tuzi ya Rafinha ntiyari speed umudefenseur wa Benfica ari kuza kumuhagarika, aho yamuhaye umupira bari muri surface de réparation, nawe nyene ntiyarazi ko umuhaye yabaye bawutere adegaja, aho Rafinha yaciye urundi baza n'urukino nsigarabwenge kuri Hansi Flick. N'urukino nsigarabwenge ko abakinyi ba FC Barcelona gutsinda urukino nkuru hamwe bakubaza waramaze gustafinga ufise nk'imyaka 60 udashaka kuvuga ijambo jete mu bwa teme twaza ati nibwo urukino rwasaga bwenge bwawe utazokwibagira urukino rurimwo Benfica Barcelona. Urukino ruzobamo urukino Rafinha zovuga ati je narakinye urukino runuru genda mu rurabe, aho na Messi canke ba Suarez bazovuga bati twe twarakinye urukino twakubisemwo Paris Saint-Germain. Rero na Rafinha zovuga ati je narakinye urukino nakubisemwo Benfica Lisbonne. Nuko urundi rukino rwabaye imvo n'imvano yo gusezerera ko umumenyereza araho Nuri Sahin Limoges ntakibarizwa mu mugwi wa Dortmund yirukanywe mu umunota umwe. Bologna vyayisabwa umunota umwe wonyene, ku munota wa 70 batsinze, ku munota wa 72 barabongera. Mu makuru naronse imbere yuko tuzamba kiganiro nabonyemwo iyi Bologna yamaze iri mu migwi yamaze gusezererwa muri Ligue des Champions, ariko isezerewe yirukanye nayo mumenyereza Nuri Sahin. Nizere ko Nuri Sahin ni umumenyereza atari karagira ibihe byiza mu mugwi wa Borussia Dortmund cyane, yawe umumenyereza akiri muto ariko ntiyorohewe muri Dortmund, ntashoboye kubaka amateka aba Julian Nagelsmann bubatse anako se gutsindwa na Eintracht Frankfurt, aratsindwa na Leverkusen,
ese kubona ko ari umumenyereza ndetse byamunugwanugwa ko uyu mumenyereza yahora muri Manchester United nako Erik ten Hag yigeze kuza kuraba rimwe mu nkino umugwi wa Borussia Dortmund wo kurakina byerekana ko binugwanugwa Erik ten Hag ko arasubira uyu mugabo Nuri Sahin ikositimu yo mukwira ashobora kumusubirira iyi kositimu yo mukwira Erik ten Hag vyamwankiye muri Man U ariko muri Dortmund bishobora kumukundira. Reka dukwa nkino za zibaye PSV Eindhoven yatsinze Etoile Rouge Belgrade 3-2 naje kubona Liverpool umugwi witwa Les Dogs umugwi wa Lille imenyerezwa witwa Bruno Genesio naho ngwita Lille no ngwita the second special one inyuma y'ukubona uyu Bruno Genesio atsinda Atletico Madrid ari mu bakoze mu gisho Diego Simeone muri Ligue des Champions Real Madrid Ancelotti yaranganije na Juventus ndetse kimwe kindi ariko no musi Arne Slot yambwiye ati tekana we never walk alone ntacyo batakoze ariko kandi ni waje Anfield Road Park ngo rero tukwigisha ivyari vyo wajemo ndetse byace bituma umugwi wa Liverpool ushira amaguru yose mu gihe cy'umunani giciki igihe abandi bazo ko bakena inkino za barrage bo baza bitekaniye barindiriye na FC Barcelona kukina igice ca 8e de finale cyangwa igice cy'umunani gishira icanyuma kundi ruhande Stuttgart itsinda Slovan Bratislava 3-1 tuja mu nkino zibuno munsi dukwakwanya ndabona ko umwanya uri kuraturega inkino zibuno munsi Red Bull Leipzig iraza gukina na Sporting Club Portugal Sporting ituzi ni Leipzig yamaze gusezererwa nayo nyene yamaze gusezererwa ariko ni 8e ni barrage ni Leipzig yamaze gutaha kuzinga ibikapo vyabo barataha ariko iyi Sporting Club Portugal tuza kuyibona no muri Champions League itari kumwe na Ruben Amorim yari yanditsemo amateka akomeye muri inyuma ya Ruben Amorim turaraba ivyo haje undi umenyereza nawe rirukanwa ubu hari uwundi Shakhtar Donetsk ndabara umenyereza mushasha Shakhtar Donetsk iza gukina na Stade Brestois umenyereza mushasha wa Sporting Club Portugal yitwa Rui Borges agiye kwakira na Marco Rose umenyereza wa Leipzig Siringi sekanijwe ndabona Shakhtar Donetsk agiye kwakira Stade Brestois umugwi wakoze ibitangaza muri rino higanwa ku nshuro yo ya mbere uno munsi ni Stade Brestois baraza bakora ibintu vyiza bishoboka ko bafise uburenganzira kina witime cyangwa se barrage inyuma imbere yuko no kina rubanda rundi rumwe basigaye kuba tubona Claude ama equipe yo mu Faransa kiretse Paris Saint-Germain Lille Monaco na Stade Brestois bashobora kuja 8e canke bakaja muri barrage ivya Paris Saint-Germain vyo ntibiramenye reka tubirindire no munsi bashobora kumanika ibirato nabo nyene Milan na Girona kino rukomeye cyane iyi Girona Claude yarasubiye inyuma cyane kandi twabona mu mwaka uheze ni kocha Michel akwiye kuyumvira igikino kura imbere y'uyu mugabo Sergio Conceição ni Sergio Conceição yazanye tucikomeye cyane nyuma y'inkino zibiri gusa abahereje Super Coupe Italienne umugwi wa Milan no musagiye kuba yakira ari kuri Giuseppe Meazza agiye kuba yakira n'umugwi wa Girona ko ari Girona ahayo hatameze neza ni Girona tuyibona inyuma ya journée yindwi Girona ifata umwanya Girona iri hariya umwanya 30 biraboneka neza kuno munsi Girona yatashe ni asemira yashaka kubyaza umusaruro ariko twabonye Bologna ihagarika umugwi no munsi gotanga tubonye umugwi wa Girona vuati ihagaritse asemira birashoboka cyane urundi rukino ni Arsenal the Gunners bagiye kuba bakira Dinamo Zagreb ari ya Emirates Stadium isaha 4 z'ijoro
turasaba tubona ibintu Mark Arteta ni- ariko arakora muri Premier League ntariko arigenza neza, ariko Champions League ugiye kuraba ari mu migwi ya mbere, nawe nyine ari mu migwi ishobora gukina 8e canke barrage. ni Arsenal twabonye ingana na Aston Villa muri weekend. Arsenal twabonye itsinda Tottenham gusa, ariko kandi ni Arsenal twabonye itakaza kuri Emirates muri FA Cup, itakaza imbere ya Man United. Irasezererwa. Ni Arsenal twabonye isezererwa itsindwa mu kirogwame muri Capital One batsinzwe na Newcastle United. Biraboneka ko mu nkino zitatu zose amaze kinira muhira kuva uyu mwaka utanguye ntibarigira batsindira Emirates Stadium. Uyu munsi urabona ko ari rundi rugendo rugiye kubera hariya Emirates Stadium. Bagiye kuba byifatamo gute Halid? Urabona ko biza korohera uyu Michael Arteta? Siniya muri Champions League yari karatwereka inkino nziza, ariko muri Premier League ntiyari karatwereka ibintu kandi agiye gukina n'umugwi bayabaye. Ya Claude, umugwi bayabaye, umugwi wari inzuza muri Champions League. Dinamo Zagreb ni umugwi tubona kenshi muri Champions League, nawe urakeneye kumotegwa. Dinamo Zagreb ufata ikibanza 45 kuvuga ko bari bakurikirwa na Manchester City. Hamwe botsinda uno munsi turashaka kubona bashobora kwibandanya begera imbere. Itsinze Man City gakubitwa bisigura kwija imbere ya Man City na Paris Saint-Germain. Nico bituma kuza kukina barrage. Arsenal yogaba cyane hariya Emirates Stadium. Uko baje kukina n'umugwi umeze nk'ingo yibonye kamaraso, kandi izinkino za nyuma ziba zifise iyindi ampleur idasanzwe gusumba inkino za mbere. Turindire turabe hariya Emirates Stadium isaha 4 z'ijoro. Kundi ruhande ni Celtic Glasgow izobikira na Young Boys ramaze gusezererwa, ariko Celtic yafise akazi gadasanzwe ko yoyo bariko bararondera muri barrage. Nganya manota na Real Madrid 9 points. Kundi ruhande Young Boys ntirigera itsinda, ntirigera inganya. Rero ni Young Boys tubona ko ari nimwe mu migwi y'imigwi yagiye ko amanota ndetse itsinda n'ibitsinda bitari bike cyane. Ariko iyi Celtics ni yoraba neza igatsinda urukino. Kandi Young Boys bavuga ati reka dusoke ambote dusoke bizokwandikwa n'abana bazobabwira mu gitabo twarigeze gutsinda Celtic tuyisindira iwayo. Reka turindire Feyenoord yakira Bayern Munchen saa 4 z'ijoro. Bayern ya Vincent Kompany nayo muri Champions League ntiyari ndetse tubibutse ko ni finale y'uyu mwaka. Finale y'uyu mwaka izobera mu gisagara ca Munich. Bayern ku kibuga ca Bayern. Ni finali zobiteka 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ikazobera kuri stade y'Munich. Iyi Bayern akagira izokabyaza umusaruro. Sinibaza Claude, sinibaza kuko niyindi migwi bagiye gukinira ku kibuga cabo finale ya Champions League ntiratwereka yuko hari yindi migwi ija gukinirayo. Rero ni yegi Bayern yashaka gukora ivyo ikabitwereka igakuraho iyo sura mbi, igashobora kuzigakinira ku kibuga cayi kanagitwariraho. Vyo bari ibintu vyiza Claude. Ikintu giza gituma no mugabo Vincent Kompany no rukana n'umugora baje kana n'umugwi nawo nyene umeze nk'ingo yibonye kamaraso. Ni Feyenoord tubona mu mwanya wa 20 cyane bariko bararondera niburi ku maintenance bino bibanza byo mu gukina barrage. Ni Feyenoord ije guha n'umugwi wa Bayern no munsi wo bari sécurisé bari ku mwanya wa 12 umenga ego bari ku mwanya wa 12 bafise n'amanota 12. Rero batsinze urukino barashobora guca baduga Claude. Ariko Bayern nayike yarondera gukina barrage. Bayern itegezwe kurondera kurengana kuja muri 8e de finale. Bayern bako barenda bakine baje mu migizo kana 8e de finale barindire barrage bice gatebe kabo kujya kwa Barcelona na Liverpool cyane. Uru rukino nago yirona ko rugomba kugira indisho nka finale. Ibi byose birashobora gutuma runo rukino y'indi sura cyane gose. Izindi nkino zitekanijwe Paris Saint-Germain Man City. Quelle affiche. Aho Paris ni nkingo yiboniye kwa Luis Enrique contre Pepe Guardiola. Aha kuri Parc des Princes agiye guca uwambaye. Haraca uwambaye Claude, kuko nta mugwi n'umwe nawe ukeneye gusohoka. Aho twabonye mu ndwi heze Man City yicaritse ku gatebe yaruhuriye Savinho
umukinyi yasenye akavoma muri Man City muri urukino rwaguhuza Manchester City na Paris Saint-Germain muri Ligue des Champions igihe ya 24 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021 haciye imyaka 4 Manchester City yatsinze Paris Saint-Germain ibitsindo 2-1 ariya Parc des Princes hari mu Etihad Stadium kubona bitwa ba Sterling na ba Gabriel Jesus bakiri ngaha babikora neza mu gitsino cya Paris Saint-Germain cyatsinzwe n'uwitwa Kylian Mbappé Lotin no musi nari muri sihari ariko n'urukino rwo guhuza imigwi ibiri yatweretse ishusho idasa neza muri Ligue des Champions n'urukino rwo kutwereka imigwi ibiri itandukanye ngene yice mu bibanza mu meganwa yabo Paris Saint-Germain kibanza cya mbere ono musi tukabona Manchester City yari yasuye inyuma cyane ndetse aho kuva mu kwezi kw'icumi batari baretse gutsinda inkino zibiri bikurikiranya muri Premier League uno musi urabona ko bagarutse twabonye batsinda Ipswich Town ibitsindo bitandatu ariko Claude icyo nibaza ko iyi Paris Saint-Germain ishobora kugaba umukinyi yasenye akavoma muri Man City kuri Ipswich Town yari yaruhutse Savinho Jamuje yari yasenye akavoma muri no misi muri Man City umukinyi Bernardo Silva yararuhutse rero Claude iyi Paris Saint-Germain yogaba cyane ibiharuro biradufasha kuvugwa uko kugaba yogaba gute tuko turaba no musi Paris Saint-Germain yicaye mu mwanya wa kangahe Paris Saint-Germain yicaye ku mwanya wa 26 ku manota ndwi Man City umva ko Paris Saint-Germain iri kiriruka kugira ngo ibe muri ya makipe 28 no musi Man City uyibona mu kibanza kangahe 24 ni iri ku karongo no musi Man City bakaramuka batsinzwe birabashira mu bindi bintu bizotuma bakina urukino rwa nyuma umutima utari mu kibanza iyi ni finale mu nkino zose iyi ni finale ni nkuko nayo ku rukino rwa nyuma izozijyana cyane Man City izokina na Club Bridge ariko no musi ndabona ko Man City ifise amahirwe menshi i Parc des Princes cyane na jewe kuko abakinyi babo yarabaruhuriye Real Madrid sazine hariya i Santiago Bernabeu yakira Salzburg umugwa amaze gusezererwa muri kino gikombe cyane Carlo Ancelotti nuko yo bitwereka uno munsi ya Salzburg ntirasize niko ndayitera na Leipzig Salzburg yaratashe ni ifise amanota 3 iri ku mwanya wa 33 cyane okay nuko Leipzig nahize mu tigire wabamaze gusezererwa mu isoko Leipzig bamaze gusezererwa ariko Leipzig iri mfanye wakangaye Leipzig mu mwanya wa 34 Leipzig na Strasbourg bose bari mu rugendo rumwe bari mu rugendo rumwe ariko Salzburg ifise amanota 3 itsinze izinkino zibiri zikurikiranye no kuvuga igira amanota 9 irashobora kuzozigakura yoshobora kuzoronka kuza gukina barrage na Strasbourg irahumba yaramaze ku ifise amahirwe make nayo ifise amahirwe make cyane gozi cyane urukino uno munsi kina na Real Madrid ku rukino rwo guhereza ikazokina na Atletico Madrid iyi Atletico nayo idakeneye kuzogira gute kuzoza gukina barrage keneye kugenda direct huitième de finale iyi Salzburg nayo nyine ishobora kuba yamaze gutaha Real Madrid nayo si equipe iri ijambo ririko ravugisha abantu benshi byavuzwe na Kylian Mbappé Lotin benshi bariko barabifata nko kumenga ni kwigungira ko kuyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo sinoba nashize mugwi watwaye Ligue des Champions ngo hamana umuntu ambwira ngo ngo mpereze umupira yavuze ngo je ne peux pas arriver dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions et dire hey toi donne-moi le ballon ati mpereze umupira bisigura ko iyo kugutahura kwari narinzanye kwari kumeze kundi kuntu ariko hariho kote negatif na kote positif yashyize kuba ko abikorera kugira nawe
ashike kurwo rugezo rwo kubandanya twara ibikombe birekana ko icamuzanye mukuru no gutwara ibikombe harimo n'ikino gikombe ca Ligue des Champions cyane kuko Claude twabonye agihusha kenshi aho yigeze no kwiguhishiriza muri finale ni biraboneka ko Thibaut Courtois ashobora kuba mu igori hariya Van Garcia, Antonio Rudiger, Raúl Asensio, Lucas Vazquez, the captain, Dani Ceballos, Federico Valverde, Rodrigo, Jude Bellingham, hariya Brahim Diaz imbere, Kylian Mbappé Lotin. Isa ko rukino za kuba isaha zine zuzuye neza mu gihe Lucas Vazquez ashobora kudakina kubera yaronse carton jaune yindi cyane Catherine ari Real Madrid ishobora gukina idafise umulateral droit. Okay. Ko Carvajal yaravunitse Lucas Vazquez nawe ari muri carton jaune. Spartak Prague kina yakira Inter de Milan sazire ni Simone Inzaghi afise akazi kadasanzwe katubibutse ko ni barrage de itekanijwe ku magegezo ya 11 na 12 ukwezi kwa kabiri singiro zo gusubiza barrage zo itekanijwe ya 18 na 19 ukwezi kwa kabiri mu gihe iye 18 gice nyuma cyangwa se wiceme de final izo bigegezo ya 4 na 5 ukwezi kwa gatatu ukaba gusubiza kazo bitaki 11 na 12 ukwezi kwa gatatu y'umwaka igice kana giciri cyanyuma gitekanije ku magegezo ya 8 na 9 inkino za mbere mu gihe zo gusubiza zo bigegezo ya 15 na 16 ukwezi kwa kane mu gihe demi final cyangwa se igice kabiri cyanyuma inkino za mbere zitekanije ku magegezo 29 na 30 ukwezi kwa kane mu gihe inkino zo gusubiriza cyangwa se retour ari igice ya 6 na 7 ukwezi kwa gatanu cyangwa se ukwezi kwa Rusama final igerekezo ya 31 ukwezi kwa gatanu hariya Munich mu Budagi. Reka tubibutse ko ejo Europa League izobandanya kundi muvuduko inkino zekanijwe zikomeye Manchester United izokira Rangers mu gihe Porto izokwakira umugwi wa Olympiacos, Rapire Askma izokira Roma, mu gihe Hoffenheim izokira Tottenham Hotspur, Fenerbahce yakira Olympique Lyonnais. Nakora inkino zikomeye ku munsi w'ejo. Uno munsi turabona aho urukino Claude Besiktas yakira Athletic Bilbao. Okay. Muri Europa League ikombe cy'Ubufaransa no munsi ikombe cy'Ubufaransa no munsi hanyo yakira umugwi wa Dunkerque saa 12 nuko tashaka kwakira abakunzi bacu nka babiri batatu gira batera ibyumviro byabo 62 22 55 96 62 22 55 96 62 22 55 96 mitatu na zibiri mirongo na zibiri mirongo itanu na zitanu mirongo icyenda na zitandatu mirongo itandatu na zibiri mirongo ine na zibiri mirongo itanu na zitanu mirongo icyenda na zitandatu. None ko hari umunywanyi yamaze gushika kundi muvuduko tumwakira. Allo 62 22 55 96 62 22 55 96 umunywanyi yashitse. Allo Namahoro muri bande muherereye ga munywanyi? Muri bande? Icyumviro cyawe? Mwanyi wacu atuye ko umufana wa Barcelona ariko kandi bihereye mu kutubaza nta cyimbo cyo nagitanze cyose. Undi munyanyi ku murongo Khalid Mugishakira umunywanyi. Allo duza kaji munywanyi. Namahoro muri bande muhereye he? Niva mu gishingano. Icyumviro mu gishingano ndabona ko umunywanyi wacu tabandanije bimugoye. 62 22 55 96 62 22 55 96. Allo amahoro cyane. Amahoro muri bande muherereye he? Ngira kinyamwitenga. Icyumviro cyawe? Nagenda kubaze
ego FC Barcelona yamaze kwinjira muri Champions League. byaheze yamaze kwinjira mu gihe c'umunani gikiri ca nyuma byaheze naho botsindwa urukino rwa nyuma bari kumwe na n'imigwi ibiri yamaze kuronga uburenganzira na Liverpool bose bagiye muri weekend. Aho ni sawa ama. Ronti arojuna numva ko gradiende zerarangiye nazogenda zo muri Barcelona. Amakuru dufise aracari muri FC Barcelona. Imbere y'umwanya ya kane niwe mwanya nabakira umwanya abakunzi bacu badutunge cyane ndabona ko twadufise amakuru menshi cyane kuri Ligue des Champions. Khalid Mugisha ndagushimiye cyane kubera twagiranye mu biganiro Hope Sport. naje ndagushimiye Claude ndanashimira Ciza hariya n'abariko baratwumviriza mwakoze cyane kudutiza amatwi yanyu. nuko reka tubashimiye cyane abagerageje twakura bakaba dukina kuri Facebook nuko cyari ikiganiro Hope Sport. Nizere ko tuzosubira ku munsi wa gatanu mu kindi kiganiro nuko bagenzi bacu ndabona ko bamaze gushika kugira ngo badukorere mu ngata. Reka tubabwire tuti bye bye bye.